Ushobora kuba uzinanye n'umukobwa mwarahuye muravugana muvugana iminsi mikeya canke naho mwarakundanye ugasanga ariko ukuntu yaragushuhiye kera vyaragabanutse canke ugasanga n'umukobwa muhuye ni mushasha waramweretse yuko umushuhiye, waramweretse yuko umuhaye umwanya ariko ukabona ntakwitayeho, ariko ukabona umenga ntavyarimwo. Uyu musi rero ngiye kuguha zimwe muri tips canke bimwe mu buryo bune wokoresha kugira ngo uhindure umukobwa akagukunda kandi ata bintu vyinshi urinze gukora, kuko hari n'igihe usanga umukobwa uba ukeneye intention yiwe mugabo ukagerageza kumwereka yuko umwitayeho ariko we akakwereka yuko ari ibintu bisanzwe. Abakobwa rero ingene bameze, akenshi abakobwa bakunda ivyo bumva kurusha ivyo babona, ariyo mpamvu ushobora gusanga umukobwa yatanguye avuga ngo jewe urya muhungu ngo si mwiza, urya muhungu je ntaho nshaka, mugabo please azomuha umwanya akamwumviriza ugasanga vyaratinze birakunda barasohokana. Abenshi barabizi ko ushobora gusanga umuhungu yarondeye umukobwa amezi atatu hanyuma mu nyuma umukobwa agatinda akaruha akavuga ati reka mpfe kumwemerera. Vya bintu vyo kuvuga ngo reka mpfe kumwemerera ugasanga birakoze bitumye umuhungu bakundana kandi ata mahirwe yari afise. Icyo usabwa gukora rero ni iki, nimba wisanze hano hantu uri mushasha kora subscribe kuri G4G kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Nimba ubikoze rero uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, ikaze. Ikintu rero ca mbere ukwiye gukora ngaha wewe musore, umukobwa mwarahuye uramwereka yuko umwitayeho buri munsi mu gitondo ku mugoroba wamwandikira wamusaba amaprograme ariko ukabona wewe ntavyitayeho. Aha rero ikintu ukwiye gukora, nimba wari umaze iminsi umurondera cane umwandikira cane umwereka yuko umukeneye cane umwitayeho, aha ikintu co gukora, kora ikintu ukunda ca kindi wishimira, ca kindi ubunezerewe. Hariho abantu usanga bakunda gutembera ugasanga agira tourisme, akunda sport, akunda kuja muri ivyo bintu vyose bikuruhura bikuryohera, kugira ngo ugabanye umwanya wahora uha uwo mukobwa. Hakunda umukobwa usanga umwandikira mu gitondo saa sita ku mugoroba ariko akakwishura rimwe rimwe akakwishura mugabo yahora abona neza yuko wari umwitayeho cane. Ni watangura kugenda gukora ibi bintu vyawe rimwe ugaposta canke ntuposta ariko ukabikora ubikunze kandi ubikunda, kugira ngo ugabanye umwanya wo kwama umwandikira buri mwanya, ibi bizotuma umukobwa akwibazaho vyinshi. Umunsi wa mbere ni wabikora azobona ko umenga ibisanzwe, umunsi wa kabiri abone message zagabanutse, abone ukuntu ahora umwandikira ntukimwandikira, azotangura kwibaza ati none umuhungu ko yahora anyiruka inyuma iyi misi yari iheze nyandikira uyu munsi yabaye iki, ashake kumenya impamvu wewe utariko uramwandikira, ashake kumenya igituma yabaye iki, ko yahora anyandikira, ko yaranshuhiye, ko yarandondera cane, hama aronke umwanya wo kukwandikira kwa kundi uzobona umukobwa akwandikiye ngo mbe ko wabuze uri mu biki, ukamenga n'urukundo rwinshi yaragufitiye, kumbe wari waramushuhiye canke wari umwetse kumwitayeho, ariko kubera wimenye canke wakoze ibintu vyawe utamwitayeho. Burya n'abakobwa rimwe rimwe barakunda abasore babagora, arashobora kuba atakwemera canke atakwemera mugabo akaryoherwa no kubona message yawe gusa, kuza wumva utanguye ngo uyu nawe aranyandikiye ngo mbe ngo sinzi ingene vyagenze ko ataranyandikira wa muhungu. Rero iki kiratuma umukobwa aturuna ubwenge akavuga ati umuntu yaranyandikira cane bimeze gute. Niki ni ikintu ca mbere ukwiye gukora rero musore, nimba wahora wiruka umukobwa inyuma ariko ukabona umenga ntibiriko biracamwo, gerageza wikate gato urabe ingene bigenda. Umunsi umwe, iminsi ibiri, iminsi itatu azokwivira ati mbega utakinyandikira n'ibiki, habaye iki. Ikintu ca kabiri, aha ndavuga ku kintu bita attraction. Attraction ishobora kuba yarapfuye hagati yanyu, kwa kundi usanga umukobwa mukimenyana irya mbere ugasanga aragushuhiye nawe uramushuhiye, murandika buri munsi murabonana canke buri kanya murandika, ariko ukabona mu minsi biriko yagenda bigabanuka. Aha ni mu gihe umukobwa aba yabonye yuko ivyo yarakuronderaho canke uko yakwibaza atari kuri. Hari igihe umukobwa abona umuhungu akamubona ingene ateye, akamubona hama yamara kumuvugisha bakavuga kenshi hakaca haza ibintu vyo kumumenyera, ugasanga yakumenyereye, ugasanga wa mwanya yahora guha ntakiwuguha kubera yuko amaze kumenyera. Rero aha naho ni kwa kundi usanga wakundanye n'umukobwa ukaca ushaka kumushira hejuru yawe, ukaca ushaka kumusumbisha ibitugu vyawe. Aha kenshi umukobwa yamaze kubona yuko
wamuhinduye vyose kuri we, umukobwa atangura kukuvaho bukebuke, atangura kumenyera bukebuke, kubera yuko abakobwa ingene bameze bakeneye kuba hagati na hagati. Iyo umukunze cane ukarenza uba uriko uramugora. Urukundo no gukunda umuntu cane ukarenza ukamurutisha vyose, buri mwanya umwandikira igihe ati umuntu aho arangora, ntashaka ko nisanzura, ntashaka ko ntuza. Rero muri iki gihe umukobwa atangura kuguca amazi, kuko aba amaze kubona yuko wowe musore atakindi kintu ufise cyo gukora atari kumwandikira umukobwa, atari kumutegeka umukobwa, kubera yuko urukundo yabaye rurerure cyane, usanga rwatanguye kuzamo amategeko, kandi atari amategeko ariko kubera gukora mufuhira. Rero umukobwa ahita guca amazi. Rero ico gukora ni iki muri iki gihe? Tanguye kubona yuko umukobwa yaragushuhiye, mwaramuvugana cyane, ariko yatanguye kuguharuruka canke kuguca amazi. Nawe ico ukora barasinga ibi bintu ubishire ku munzani, uvuga uti jewe nzohora ndamwandikira message zingana uku, canke reka ngabanye ndabe nawe ingene bimeze. Akenshi aha uzosanga umukobwa nawe nyatanga bati none uyu nawe kakariro kaheze, kuko urukundo akenshi uzosanga mu rukundo rw'abantu babiri nta bantu bakundana kuri level imwe, kuri pourcentage zingana. Umwe biduze undi biramanuka. Nimba umukobwa amanuye nawe ukamanura, muri mwebwe babiri hategerezwa kuzoba umwe yongera akaduza. Rero iki kintu nawe musore, nimba ushaka yuko umukobwa agarura attraction kuri wewe, agaruka akumva yuko wari uw'agaciro, tangura umwereke yuko nawe uzimvye, nawe uri uw'agaciro. Ikintu ca gatatu ukwiye gukora muri iki gihe ubona yuko umukobwa yatanguye kuja kure yawe, canke adashaka kukwiyegereza hafi, kuba hafi yawe, ni ikintu ukwiye gukora cane. Abakobwa kenshi kibakorako ni ukudaha amakuru y'ivyo urimwo. Aya makosa abasore benshi barayakora. Umukobwa ugasanga yameze nk'ugabanura akariro, kurita kumbwira ati mbe waruzi ivyo ndimwo, jewe ndi muri ibi n'ibi n'ibi, none urantaye ndume kandi mfise projet izi n'izi n'izi, ugaca umubwira ama projet yawe yose, kandi ubona yuko umukobwa ariko arakuva, ariko aragenda. Iki gituma umukobwa noneho aguhebera ico, avuga ati ubu yaje kunyiyemerako, ubu rero ko ndiko ndamuvaho ashaka kunyiyemerako, nanje hingice ndamwereka yuko ntamufise nshobora kubaho. Rero wewe ni wabona umukobwa atanguye kuba aja kure yawe, gerageza umwime amakuru y'ivyo urimwo, ntumuha amakuru yose. Kwa kundi yagutelefona ukaca witaba direct, aro ndi muri ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ndinde ndaguhamagara mu kanya, canke akandika ukaba wasubije, akandika wiriwe mu biki ukaba wasubije, hama akaca yari iminsi 3 atakwandikiye, ejo akaca asubira kwandika ngo uri mu biki ko wahoze, kandi ari yahoze wewe waramwandikiye ntakwishure, ukaca wongera ukamwishura direct. Aha umukobwa cyatangura kuvuga ati uyu muntu ndamufise mu kiganza, nshobora kumukoza ico nshaka. Kandi ikintu kimaze guta agaciro mu maso y'umukobwa, ndakurahiye nta gaciro asubira no kugiha umutima wiwe. Iki kintu rero abahungu benshi turacihendako, tuba dukwiye yuko twimana amakuru kugira ngo nawe agira amasiko yo kubaza ati mbe none uyu muhungu ari mu biki, agiye n'umuntu abaza ati none naka je sinzi ivyo arimo kwese nkimubona. Iki kintu kirakora cane, gituma umukobwa yongera kuguhindukiza umutima, agasubira kugaruka kuri wa musore. Ikintu ca kane ukwiriye gukora wowe musore uri muri ibi bihe, wirinde guhita kunda uwundi mukobwa, canke wirinde guhita uja mu rundi rukundo, kuko mw'iki gihe utararangizanya n'uwo mukobwa wa mbere mwari muri kumwe, biracari ngaho muracagwazagwaza, ukaca uvuga ati reka mfate ingingo yo gukundana n'uwundi, ati arankanga, abakobwa baruzuye, reka nirondere uwundi nkunda naho naka bitameze neza. Aho uzosanga uwundi mushasha ukunze ari waje kubigiriramwo ingorane, usange ugize ibikomere kabiri, kubera yuko uzoguma ukompara ati none uyu we ko turiko turavugana tugiye duhebane, uyu nawe ni mushasha, usange uguma ubashira ku munzane, uyameze uku usange n'uwundi mushasha uramuhevye canke biraparanganye, kandi usange uriko ukomereka kabiri. Aha ico ugiye gukora rero ni ukubanza kwihangana, urabe ko uwo mukobwa yahinduka, hama dahindutse nawe ukagira gute, ugafata umwanya wo kwiyumvira ati ibyo ngira njemwo bimeze gute, ko ngira nje mu rukundo rushasha. Ntuhite uhuruduka, kuko ni wahuruduka uzosanga uriko wibabaza kabiri, kuko uzogenda kugereranya abantu babiri badasa, usange ahubwo ivyo washaka kuriya usange ntavyo afise, usange wandi mugomba guhebana ahubwo niwe afise karite nziza, uce wongera ugaruke kongera kugigira, kongera kwandikira umwe wagira uhebe, umusaba imbabazi zitari zikwiriye gusabwa, usange usubiye kwita muri wa mutego. Rero iki kintu abasore benshi turacihendako, ugasanga hari ivyo tutaraheza n'uwo wa kera, usanga dushaka kuja mu rundi rukundo kugira ngo
tugire gute twihe amahoro canke tuvuga turi umukundo rushasha. Nukuri bijya bintu ni wabikora uzobumbwire koko uzotangura gukompara ati nuwundi yatanguye uku nuwundi yatanguye gusanga uko gira stress zibiri mu mwanya umwe noneho zo zirasaza. Rero nimba wakunze iki kiganiro twandikire muri commentaire nimba ushaka yuko mu kiganiro gikwikira tuzokuvuga kugira ngo tuzohere kuri we tugutasha nk'umukunzi wa Drifg. Murakoze. Je mwumva ni Roy Drif, bandanye mukora subscribe. Murakoze.